Byaravuzwe cyane ko mushobora kuba mwarakundana na Ornella. Nivyo mwarakundana ko Ornella Mutoni. Ornella Mutoni. Jewe na Kani turakundana. Turabashira ishusho. Ngo bose banire message rimwe oya. Fani yanditse kete. Na BM cyanditse kete. Barayampaye yose arabiri. Ndayaguhaye yose. Urayasomye. Uyasomeye rimwe. Okay. Ariko ninde atanguye ni Fani yatanguye kuri ibyo jewe. Uramaze gusambana n'umukobwa. Bako kanure. Ariko uri mu rukundo uyu munsi. Nimba uri mu rukundo ninde? Abahe. Wibuke dufise Angeli, dufise Keve 14, Brighton na Mr Khan. Ninde muntu wokomera ko apfa muri abo? Hama abandi bakarokoka. Baziriho mu bibazo byose wambajije. Ico ni komba ya mwinshi. Wagwan ma people mwiriwe mwaramutse rize neza kumumeze neza iyo umeze neza antumeze neza ishobo MC Gundo C alongside Bats Mix Easy ariko murazi neza yuko tuba turi muri Edeni iwacu home sweet home ariko reka manze shimire cyane umaze kuri subscribe canke uri mu bihugu bigetsantwanye niteka ridasanzwe ariko turashimira cyane Big Boss Willy yatwizeye kugira duhe support kuri Anashare mu kibanza kimeze neza back to the ball iri neza na neza mu Kabondo turashimira cyane shira hamwe DH Telecom yadufashe mu mugongo kugira dushigikire mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format, branding, panneau publicitaire, banderole, sticker, contravision, backlight banner, roll-up, teardrop, impression numérique y'ibitabo, flyers, badge, carte de vœux, carte de visite, carte d'invitation, kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke. Mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa Bureau 301. Mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281. DH Telecom, you dream it, we print it. Ariko turi kumwe n'abasore kuva muri Meja TV, turi kumwe na Joachim Antoine, turi kumwe na Mr Khan. Nianziye wapi? Kuri mukuru. Ninde mukuru muri mwebwe babiri? Jewe. Joachim Antoine meze neza man. Ndashima Imana. Amakuru y'imisi bro. Ni meza. Ndamukiriza abakunzi ba Anashare. Ndabaramukije cyane abakunzi ba Anashare ni Anashare. Ego. Iba Anashare. Ego. Reka twigire kuri Mr Khan brother umeze gute man? Yameze bon. Cyane. Gose kugusumbya. Urazi yuko muri kino gihe abasore bo kuva muri Meja TV amukunzwe cyane man. Sure. Kumengura bizi. Oya, ahubwo nakubajije sure. Ariko ndamukiriza abakunzi ba Anashare. Yo ndabaramukije. Nizere ko meze neza abakunzi ba Anashare. Duherukana since. Turaherukana ariko araciye iminsi. Nizere ko meze bon. Turagarutse ni Mr Khan, ni Joachim, ni Meja. Meja TV jo abimeze gute hariye mu muryango? Nukuri ko Imana turashima Imana. Imana igumihezagira. Ariko haraheze n'imisi mutari ko muraduha igikorwa. Oya kuba hazi imisi si kuvuga ngo turicaye. Habaye ingorane nyabaki. Turi gutegura ibikorwa ahubwo byinshi cyane. Byinshi cyane. Afite twagutunga ukuntu dukora. Ego. Iyo umwaka ugiye kurangira. Ego. Turasa n'abacecetse gato kubera ko tuba turiko turitegura umwaka uza. Ego. Rero turi mu myiteguro ikomeye cyane. Ego. Aho abandi bazoba bananiriwe twebwe niho tuzoba turiko turakorera. Ego. Mr. Niche kintu wishimira cyane muri ino miss kuko uri umwe mu ma new gen ndavuga new generation bariko baragaragaza impano. Siko kandi bariko bararonka feedback nziza ivyo ndavyemeza kuko uri muri best actor bashika kuri babiri ba mbere mu gice cy'Uburundi ko barigaragaza. Uvyakira gute iyo ubonye bano bakunzi ba sinema y'u Burundi bako baraguha imitima yabo bariko baragufata mu mugongo birenze cyane. Uvyakira gute? Ndavyakira neza. Ni ibintu bintera intege. Ni ibintu bimpa ingufu nyinshi zo gukora
ni ibintu bituma ndara naryamye niyumvira nibihe bintu noshobora kongereza mu gukora kugira ngo nkomeze ndabahereza abakunzi banje abakunzi bacu abakunzi ba filime ndundi muri rusange. Ego muri kino kiganiro twaheruka kuyaga na Major TV, twaheruka kuyaga naho Mr Kan, twaheruka kuyaga na Angeli, ariko reka nivugira ati tugira tuyage cyane mwebwe babiri aho nza kubaha umwanya, siko ndaza kwicara hagati. Benshi baraza kwibaza ati gituma Gundos yicaye hagati na ya marokete yiwe. Joa, ndakeneye umumbariza ibibazo bigera kuri bitatu abakunzi ba Major TV, abakunzi ba sinema y'u Burundi bifuza kumenya ariko batari bazi ko bimushikira Mr Kan. Obimumbarize nahava ry'umunwa kutanguye gutwenga mani, kutanguye gutwenga. Reka je kwanza manze ni iporo kwanza gatoyi. Joa, uri tayari? Jenny wasakata tayari. Joakim uri tayari? Mr Kan tora mikro. Ni wasakata tayari. Mazore mikro kwanza. Ndagusaba tora mikro kwanza. Ico kibazo. Sawa. Joa, mumbarize ikibazo cambe. Uri tayari? Boje we ndi tayari gusa. Ego. Ego. Ni mu kiganiro to turaganira. Cyane suko. Kandi tuganira ukuri. Urakoze cyane. Ndagushimiye. Urakoze cyane. Tuganira ukuri. Siko? Mumbarize ibibazo bigera kuri bitatu Mr Kan. Vy'amatsiko. Papa ndakubaze. Yakubwiye umbaze. Mubaze. Bazani yacu. Mumbarize ibibazo bigera kuri bitatu man. Ego. Sawa. Mbaze ibyo nshaka. Baze ibyo ushaka kandi wirekure ndabikeneye. Na Mr Kan araza kwirekura bro. Ego. Mr Kan. Byaravuzwe cyane ko mushobora kuba mwarakundana na Ornella. Nivyo mwarakundana. Gashire ko Ornella Mutoni. Ornella Mutoni. Nivyo mwarakundanye canke ntivyigeze biba? Mbo byavuzwe nabande, sorry manze ndakubaze kugira ngo nishure ibyo nzi neza. Byavuzwe nabande. Bo MC Gundos nibuka ko yabikubajije. Ego nabimubajije. Ndibuka nabimubajije ko yabikubajije. Bisigura ko nawe kuba ubimubajije murara mu nzu imwe mu muryango wa Major TV ufise igituma. Oya sigituma ahubwo abimbajije kubera yigeze kuvyumva iwawe. Ariko bazindire. Ariko nimba bitigeze kubutigeze kumukunda nta nakimwe uravuga ati je sinigeze ndamukunda. Ariko nimba warigeze kumukunda mukundana uravuga ati je twarakundana. Ni ibintu bisanzwe. Kandi ngira mvuge kino kintu, nimba wubaha Imana, reka ubu nitukirinda basesanguze kuri Anashia tirinda bavuga butumwa, nimba wubaha Imana uraza kuvuga ati ego canke oya. Bo jewe sikuvuga ngo sinubaha Imana ndayubaha. Nibiki none muri gutwenga iki? Reka none nishure. Bo Ornella twarigeze kuba abagenzi n'uyu munsi turabagenzi, kandi ariko ubugenzi bwacu n'ubugenzi bushitse, navuga ngo turi nka famille hagati yacu. Rero ivyerekeranye ibintu vy'urukundo navyo twigeze tujamo, usivye ko gusa twa dufitaniye imigenderanire ya hafi. Okay. Hanyuma njangaruka kuri Gundos. Impamvu nabimubajije na mucishije iki kibazo. Ego. Nuko numvise wakimubajije nagomba urakoze cyane ko byo bari ivyo. Eske wewe wabimubajije bikuye he Gundos? Oya jewe uraza kumbaza ibibazo byose wifuza, naje ndaza kukubaza, ariko naguha ibibazo bigera kuri bitatu. Umumbariza asigaye ibibazo bigera kuri bibiri. Umumbarize Mr Kan, na Mr Kan araza kurekurirwa kukubaza ibibazo bigera kuri bitatu. Okay. Cha kabiri. Oui, je t'écoute. Ndakumva bro. Ashana kubazi. Kanjiremo imiyaga.
mbazana na kimwe ndakwishura from kuko ufise uburenganzira bwo kumbesha cyangwa kumbwiza uburi byose urabirekuriwe. Uri mu rukundo uyu munsi? Nimba uri mu rukundo ninde? Abahe? Ego ndi mu rukundo ariko kuvuga uwo ndi kumwe nawe mu rukundo ubu sinashobora kubivuga parce que c'est pas n'importe qui nyine kabimenya, ariko tundi mu rukundo nibaza ko bihagije ibyo. Kumbe gucitwenga bane. Oya anyishuye neza cyane. Ego akwishuye neza kuko ndi mu kiganiro twakoranye yambariye yarakiri single. Imana ishimwe yuko uyu munsi urabona umwaka uri kurangira yaronse. Siko amashimwe n'ay'Imana bandanya hasigaye kimwe. Ubwo abari kora mu meditako basubiza agatima inyuma kuko ari mu rukundo ari wafashe umutima. Okay. Uri kura bitereshaje? Ibibazo. Ariko arantera ama question man. Ngira nanje ndaza gutera. So icyanyuma. Yego. Icyanyuma cyo ni cyo mu ruturutu. Hagati ya BMT na Truafa. Baragukeneye barashaka kurokirita bose. Kandi ushaka guhitamo hamwe. Hagati ya Truafa na BMT woje aho kareka. Gonga. Kuko ufise amahitamo hamwe gusa. Woja kwa Mede canke woja kwa Fani. Hitamo hamwe gusa. Manzo wamazi wishura yoye kwanzu. Baziro mu bibazo byose wambajije. Ico ni komba ya mwisha. Iyo sasa no finale iyo. Ariko mfise amahitamo amwe yonyene yo gushobora kwitaba umwe muri abo bantu babiri. Bose n'abantu bakomeye kandi n'abantu nkunda n'abantu nubaha, sivyo? Mvuze ngo mpitemwo hamwe no kurikiza unyumve, no kurikiza bivanye nuko bose ndabakunda kandi bose ari abantu nemera kandi nubaha, sivyo? Sinoraba rero ngo uye ngukunguye uko kuko nawe uri hejuru y'uwundi kuri jewe, sivyo? Je rero aho noja ni ku muntu wa mbere yatanguye kubimbwira. Nabwo bose bo bimbwirira icarimwe, uwa mbere yatanguye kukimbwira yakubariye bishitse. Nibishobora kuvuga, nibishobora kuba ngo bose bambere message rimwe oya. Fani yanditse kete. Na BMT yanditse kete. Barayampaye yose arabiri. Ndayaguhaye yose. Urayasomye. Uyasomeye rimwe. Okay. Ariko ninde yatanguye ni Fani yatanguye kuvuga. Jewe umviriza. Ivyo jewe umviriza. Ivyo jewe. Bisigura yuko hari utabonana. Naje. Avete. Ego. 4 minutes. Aya na makete abiri. Harimo iryafanya hari n'iryamede. Ego. Umunsi umwe. Akinda ukunyene? Ego. Ni Fani na Amede. Hitamo. Urabona ko nyene bimbwiye? Namo wowe uhereye ati Amede na Fani bampaye kete. Sawa. Burana huri ibintu niko shaka kuvuga. Yego. Namba wowe uhereye ngo Amede na Fani. Wait, namba uhereye uti Amede na Fani bampaye kete. Namuhereye uti Fani na Amede bampaye kete. Je wowe wataguriye ko nakoze cyane. Uri kora ivyo birakwiye. Joakim, one question mu bibazo bitatu byanje nemerewe kubaza. Ikibazo cya mbere ngoma nangure ukubaza. Kivuga gutya. None bakubaji? Nibiki? Je ngomba ukubaza parce que wane rokete zitatu z'umwotsi. Turi muri major, turi abantu batanu. Sivyo?
turi abantu batanu ni ukuvuga turatewe iki kintu uvugisha ukuri sivyo turatewe muri meja wait manze nkubaze turi muri meja turatewe abaduteye bafise inkoho bagize gutya bashize kuri wewe kicwa ni wewe bakubwiye ati Joachim niwe muntu wenyine ugomba uhitemwo umuntu apfa nukira muri aba batanu bari ngaha ninde muntu wotanga kugira ngo bamwice abandi barokoke mu bantu batanu turi kumwe twese urakoze cyane ndakubwire wibuke dufise Angeli dufise Keve 14 Brighton na Mr Khan ninde muntu wokomera ko apfa muri abo hama abandi bakarokoka ndakwibutsa yuko yabikwishuye neza ntuze gukwepa wishura ukuri wisire wishura urishuwa ko yanyishuye neza sawa yawe avete jewe koresha iminyuro sawa nawe koresha iyo minyuro namaje nakoresha inyuro reka jewe nkoresha umunyuro sawa j'ajoute Joachim man Joachim écoute wewe nurimwe mu bitanga wewe utanga muri abo apana bango je ngo no kwemera abandasi je we nurimwo cagura muri abo bane bari ngaho turarasande abandi basohoke sawa umviriza je kuno nogira timbura bose cyangwa ntimbure ni bose cyangwa ntimbure araduhe muhungu na jewe wonta ko rukomereka uruniko rukunda ruri muri meja jewe abete vira abantu barabaki ni bibiri gundosi ni bibiri je utanyishe icabajya wice jewe canke wicabo ni bibiri cya kabiri basi Joachim urakoze kunyishura icya mbere ndakwaza icya kabiri Joachim kuvuvuka gushika uyu munsi dufatire kuri itariki uyu munsi turiko uramaze gusambana n'umukobwa ibibazo sindamusiga ari nyinshi wishyuka we n'abafana bakabona ko aratubesha ari nyinshi wishyura sha byarashitse uramaze gusambana n'umukobwa ariko wavuze byarashitse kansubiza karako gusambana n'umukobwa niko kabi byarashitse murasambana iki kibazo gasinagihejeje nshaka ukomeze byarashitse urasambana n'umukobwa umbabara ntushobora kwibagira igihe wabikoreyeko umwaka wabikoreyeko n'umukobwa wa mbere mwabikoranye ndazi uramwibuka nagove hari kera nkiraka hari kera nkiraka Joachim nshaka umfashe ico kibazo nshaka tugikomeze cyane hari kera nkiraka akanyishuye nyakubaho unyishura gato ese bo bari bangahe numwe canke ni benshi sha naho nyene yamfashe kungu narababaye n'ubu sinzovyibagira niwe yanci ubusugi niwe yaguciye ubusugi uratubeshe kandi na rimwe gusa ni munyuru ukoresheje sivyo kutubeshe je nabo tuzinanye byinshi cyane ariko reka nkubaze ikibazo cya gatatu kumbure ntajya ntibirahera basigaye kimwe ico woye twarutuntu nyene tugira udu sous point parce que hariho point na sous point uracumva ya kigira gatatu ariko nyene ico oye cya gatatu ni gisanzwe kirasanzwe cyane boss wa Meja TV oya ico kibazo reka ndakireke ico reka ndakireke oya ico ndakiretse kivuge ko je gundo je ndamugejeje urakoze cyane nubwo butumwa wumva mwobwira abakunzi ba Meja TV Joachim na Mr Khan
hanyuma nikanagomba vuke ubuje nawe wetangura rero ubutumwa twobabwira nuko jewe na Kani turakundana turabashira ishusho amuhongo ako kantu uvuze muhongo je burya nubwo dukundana singeneye kuja kwambara jewe icyo nobabwira ndakunda Major TV kandi Major TV twavuye kure cyane dupambana twace mu masirago menshi rero uyu munsi aho tugeze turashima Imana rero icyo twobabwira nuko turiko turakora cyane twitanga kugira ngo uyu mwaka urangire tuyo turabanezereza tuyo turakora filme nyinshi zishika kuri 4 rero kandi n'ubu turacyari ko nejo tuza turi kuri tele indwi yose izohera turi kuri tele ibindi bikorwa byararangiye mu minsi mike turabiransa ego jeneza ko nitwavuye muri game nkuko bavyibaza nuko gusa turiko turategura ivyo gukora twitegurira n'umwaka mushasha Mr bari abakunzi bawe basigaye bagukurikirana cyane no ku mbuga zawe nagiye mbona na Facebook page iri mu kazi bro abakunzi banje ahubwo nabashimire gose ndabakunda kandi ndabubaha iryo kintu ndakunda kukivuga cyane kenshi burya abakunzi banje nibo batumye uyu munsi ndaha nibo batumye ibikorwa byose nkora numva nocika intege sasa ndabubaha ndabakunda mukomeze mwebwe mudahari nanje sinohabanki habaye bivuze ngo namba uyu munsi ndaha nimwe mwahangejeje munabishatse nimwebwe mwogira iki mwosubira kunsubiza hasi so mwumve rero ko ndabafise ku mutima ikindi kandi Major yose turabakunda tubafitiye byinshi byiza nkuko yabivuze twifuza kubahereza uyu mwaka utarahera ni byinshi kandi byiza cyane rero muze mugumane natwe turi gukomeza kubategurira ibintu byiza ego kan asante sana bro asante nije cyane ndagushimiye nje uri mu kazi bro uri mu kazi hamwe na cameraman hariya easy umva ndabashimiye gose mukomeze merci beaucoup Joa asante bro merci beaucoup tugende kuri YouTube yabo ya Major TV bagiye kuduha ni sinema nyinshi zigesanzwe ndemeza neza yuko gushikino saha mu gica cy'u Burundi mu gitsina gore mu gitsina gabo New Gen Z Mr Kanariyo Angeli ariyo umwanditsi akiri mutoyi cyane Kevin 14 hama umaze igihe kinini yaramuye Major TV arazana urunganwe muri Major TV umudirector wabo Joachim Anthony arakwiye amashurwe kuko nibaza neza yuko imyaka bamaranye adirectinga babana mu nzu babana mu rupangu rumwe umuboss amusomesha bro mubarira ati boss bano bana bafise impano bro abantu ubahwe man big time big time utibagiye nuko aba bose kugira ngo bagera hanye kandi rega n'umu director navuze ati director mushasha kiri muto Kevin 14 noko yavyonse muri wewe kubera Kevin 14 sinayinzi yuko sinzi kwazi kwandika siko ariko je ndabizi kuri wewe ariko bisigura yuko umwana atanguye kwandika bisigura ko afise ahantu yavyose bro kandi urabona ko bigenda neza urabona Kani yasohotse kandi urabona ko ari karahesha ishema Major TV ayikahesha ishema nabo bakorana dufashe mu mugongo hari yubahwe urabona ko na Kevin nawe yasohotse urabona ko ibintu ari byiza cyane Angeli nawe urabona ko ari mu kazi kose ariko Brighton iko wapi Brighton ni hari Brighton ni hari ariko nibaza ko muri iki gihe mugiye kumubona cyane Brighton impamvu ubona ibi byose Brighton burya anye harageze igihe ni tube turi kumwe cyane nubwo ari muri Major bivanye n'akazi yakora Brighton burya n'umuganga akomeye burya n'umuganga Brighton yani umudokiteri akomeye cyane rero kenshi wasanga ari karaha umwanya akazi kiwe ariko ubu unyurabona ubu ni bon unyurabona rikaraza tuko turamuzana mu kibuga mu minsi mike nawe uramubona unyara fise umwanya ukwiye tugiye kumuha ibikorwa kandi bigiye gushimisha abantu director Joachim Anthony naramushimira cyane kuko
naragiye mbona yaratanze ikiganiro ababigumije ku mitima akanabisohora bro, big time kuko hari ikiganiro wakoze man, ikiganiro hari benshi bari babigendana ku mitima ariko byari byabananiye yuko babisohora kuko twe kuri Anashia tuza tuvugisha ukuri ni turi babandi b'ingyajya babandi ngo nakanana kangwa arakaza dakaze siko ndazi neza yuko hajya baguteye amabuye man barakupoje tu ahubwo baranyopoje nagomba mvuge ko hari ibyo barahinduye kubera ko bumvise akamo kanje bahinduye kubera ko zijya kwa 14 Kevin here ariko uyu munsi urabona ko guhera ku 9 baciye basubira mu gikoni bamushira ko urabona ko ibintu bisa neza cyane. Asante ubwo kamera yazimye. Asante, hasta la vista.